Si vyiza na gato gushira ibiterwa nk'amashurwe ateye mu cumba co kuraramwo kuko iyo hageze mw'ijoro biheza bikagira ingaruka mbi ku magara y'abantu. Ivyo vyashikirijwe n'umunyamabanga ntayegayezwa ajejwe ibidukikije mu bushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, Emmanuel Ndorimana kuri uyu wa kane igenekerezo rya 17 Ndamukiza umwaka w'2025 mu gikorwa catunganijwe n'ishirahamwe Ishaka 2250 mu ntumbero yo guhimiriza urwaruka gukingira ibidukikije biciye mu mpano zabo. Kuko twebwe dufungura indya tukaba n'amazi, igiterwa naco gikoresha CO2, gakoresha na rimwe d'abord CO2 n'ivyunyunyu n'amazi vyavuye mu kuzimu bigaca bibagitive na rimwe bigaca bitransforma igaseve bigaca bibaho haje ibiterwa ariko bibayeho aho c'est pendant la journée. Pendant rero haje espace végétal igira zero contraire aho kukwega CO2 ikibazo oxygene nico gituma kizira yuko igitego gishira muri chambre byamyemo mw'ijoro kijya kigutwara oxygene cyo gituma kizira bamwe bashira amashurwe mu cyumba sivyo igiti mw'ijoro gikoresha l'oxygene kikarogeta CO2 bigira mouvement contraire. Emmanuel Ndorimana asaba ko urwaruka gofasha guhimiriza abarundi kugabanya gukoresha amakara kuko ari ukonona ibidukikije. Nagomba basaba ndabahamagare mu bajere mudofashe gusasebeza la population surtout la population de Bujumbura gukoresha gazi. Leta Burundi yarayishize yagiza kigora ubu gaze n'amashiga birexonere sabu rusabye exonere no guho bayakahaba yagorane ikazimba kubera amadevize sino gaze exonere bagire ko mparezo y'intuzenye ya gaze n'amakara amprezi yuko n'amafaranga kumbirasha kwangana alors la propriété hana bakoresha gaze nta mucafu sanga muhera ubwambeza mufuko amakara uzana ivyatsi umunyota baravuga bati gaze iraturira amazu je ntanga bisagara ataruka rundi dukunda kuvuga ndabona inzu yahiye kubera gaze. Mwomenya ko muri ico gikorwa hari hatunganijwe n'ihiganwa ry'urwaruka rufise impano zitandukanye abarushije abandi bararonswa udushimwe.